Wow. This is my house. This is my house. My home. Ah. This is my house. This is my house. My home. Yeah. Wow. Nari natagende bazango ni n'umuntu muzima ari kuvuga ivyo bintu. Kumva wiboreye? Uri mwiza no. Uri mwiza wo. Uri kumana mwiza. Iyi ni inzu yanjye. Wamuze wemeje anjo ugira umugore wanje ukomwamikazi urugo rwanje rwiza. Ngo inzu yose ni yo. I can make you my wife and be my queen. Ukayo rhino castle yanje ukuri kwimana. Cool. Kama utwenga ugaona bora je? Nawe, ugaona bora. Wana nzogunwa. Nzogunwa wewe. Nje kituma ndiko natwenge. Ni yayi. Je nje naborewe? Nenge wisuzuma nawe ugimeze nawe ni sane. Wabonye yo? Sane sinja. Ugumana sane. Nje usane. Ndakaba ukubona mu mwamikazi urugo wanje. Ndabona abantu bako baratamba bati no bakwitanga. Bakwita? Umwamikazi waje bakwitanga. Banyita umwamikazi wawe. Izina rero. Umwamikazi waje, umwami wawe. Nanokazi ni izina ryawe, mugiye izina ryawe witwa umwamikazi Elizabeth, umwamikazi Jemima, umwamikazi Cynthia, umwamikazi Inde. Nitwa umwamikazi Jaja. C'est kuni nyamuti iri muri business. Jaja. Ubizira nk'abamikazi n'uguri. Abatuvuze abana benshi tutanga guhita muzo dusimbura kubwa. Jaja. Umwamikazi Jero. Bye. Nzogaruwa bebe. Next time. Agenda ke. Nzogaruwa next time kuraba inzu yanjye. Hari umutibara ngo ndiko ndigirisha bino bintu byanyabyo. Waborewe. Tesi naborewe. Bye umwamikazi. Cyane ko kusaborewe ubundi ndakugusaba tukibera bagenzi. Ndakunda abantu baborerwa mu. Bibare nkaho byabaye. Bye. Urakorora imuswe. Bye. Bye. Andre. Wow. Sawa, karibu. Nakibaza. Na mahoro. Karibu kanti. Tubazimana kabaju black. Oya. Ariko ndimitinya n'amahoro menshi. Ukuri murakoze. Ajitira nje gusaba imbabazi. Cyangwa ubundi ashobora kuba ntibuka ibintu nakoze yakubyanga bikunda ntabwo byari byiza. Nyine mumbabarire n'urukimana. Burya abantu turi bamwe. Burya habaho umuntu mugufiya, akabaho na muremure, akabaho umuntu w'inzira, akabaho n'uwirabura. Nuko nibidushikira byose bitabisiguye. By'ukuri ku byabaye byose, ibyo bwanje narishimye. Warantegereje cyane. Nta mpamvu yo kusaba imbabazi. Ahubwo ndashima Imana ko dusubiye kubona. Cyane ko nakoze ibintu by'ubugani nitwara nabi kandi koko narabikoze pe. Kuko gusenye ndabyishimiye sana kuba nyene unahobora mwamikazi Jaja. Kama nawe utabore uratari muri rimwe na rimwe. Oyega mu bisanzwe. Buya nyuma yo gutahura neza ko nakoze ikosa. Nunacemenya neza n'aba bantu baboregwa.
bakitwaza ngo bibaga ivyo bakoze baba bariko baratubesha kuba nimba nibutse ko nakoze amakosa bisigura nyine kira muntu wese yabure aribuka ibibi n'ivyiza aba yakoze yabure wow gusa bivuze yuko wibuka ivyo wakoze ejo ndizera ko nanjye ivyo nari nagusabye vyibuka twashobora kuba abagenzi Come on, baby, come on. Come on. Uyu mufuniko w'ibibido na nkeko uyu ni muni yawuzanye muni uhari no munzu ntabwo muri kumwe ngawanze eka nsanze umurumyo w'ibido aho yawutaye nako ndivugana nti nta nkeka ndaza ko ari we yawuzanye nyene byanga yuko ndagomba kuba ariwe ndasha oya nta nkeka anatisha umuntu yorinda kuba ariko twika ko tanguye gukura sigazi no kugura amabido nukuri kose basugira beshe ngo dutangura no cyangwa uryo zikiri kumwe rero mamere je burya je ndibaza ko umuntu azava atera indakiri kare ngo mu myaka 5 konye yo nubundi ma kuko dewe ukuna yerera je ranse bash nawe uramukujije akakanya ha murabe nyarukije ahubwo muhungu wanje ndakubwira iki vuga imana ize kuraba ibintu hari igihe nicara nkaraba ubuzima tubayemo nkaraba ukuntu ndeze mwananje nukuri sinovuga ngo nukurogota ku mana ariko hari igihe nsaba imana ati mana kubera iki uyu mwana w'abahungu utamucishije mu nda yiwanje gihe abarije ndamwibaruka naje mu ndabyibaza sometimes nukuri koko umuvyeyi yakuvyaye aragahezagirwa uri muri byinshi uri muri bimwe nishimira kuba mfise nakoze mama kuko ni kenshi cyane unyibagiza agahinda kujya mukobwa wanje sisi nukuri kuba ndagufise ni by'agaciro kanini ntaco numva yuko natakaje sisi ntamufise ndagusavye mwana ukuba nkoze hafi uzokwame hafi yanje mwana shishuka rundere kugeza mu zabukuru abantu bose bagurura amaboko yabo kubona umuntu akabanza ko abana bagaciro kuri jewe akoze mwana nena ndakunda ukuntu turi umwana wanje agira uburere bwiza ndakunda ukuntu tuma nyine umwuzukuru wawe nyine akomeza kubaho neza nene ntaco ntokora nshoboye kubwawe mwananje kuko nawe nyene ubwawe bivanye n'ubuzima bwawe ubuto bwawe ubushobozi bwawe buto ntaco wigeze unyima ntiwigeze untererana nukuri urya muhungu n'umuhungu w'umukobwa wanje n'umwana w'umwana wanje nzomurera mu buryo bwose nshoboye nzomuha indero nziza indero nashoboye guhanyira n'ubwo atigeze abiha agaciro nukuri nzomurera mu buryo bwose nshoboye mwananje ndabyishimiye baguhawe narugira mwananje uzabe imyaka myinshi bakoze mama namuri niyaterinda mu myaka 5 zo muri hafi umwuzukuruza wawe nukuri mwana oya nzamurera kuko waje niryo nihangira nihaye yemwe ryo kumurera na cyane ko ndanamukunda umugabo rero umundabire reka nabrondere munzanira ndanamukumbuye pe Maya yabe
Attention. Attention. Uriko urambesha ni attention. Maya ya B. Attends. Oui, Zuko. Maya. Sawa tukasubiri. Okay, tukasubiri. Maya ya be. Attention. Oui, sawa. Maya ya po. Attention. Attention. Jacqueline. Eu usanga ryatugoye. Arahuye muri muntu. Oh. Hagiye baza kuri kimwe no rugoye. Wibaza kuri nde mwari no rugoye. Ko ndakubaza kunyura amaso. Mabyo, nakusabye pardon. Nari nasamaye kuri fani sinababonye. Ku buryo wavuye hariya hose uragira ino utarabona intebe niye abantu naba. Uwo muri kubona umusaza wanje. Nawe bidemaye wanje. Cyangwa ushaka nze kwicara ngaho hagati yawe. Umusura urabona agenda kwa wanje dukina nawe. Kuva ryari twebwe dukina nawe. Kushaka kugira mabuja mwari no rugoye. Umvise nakubwira iki. Ibirengagize nuko dushatse tubagira nuko. Mabyo, nakusabye pardon. Mbabarire sinakubonye. Usanga ni yatubonye sivyo? Amekindi na tunatwe bino bintu. Ndio muco bariswe twabigire gatwagize kosa. Inzu yose nta namwe twimiriye. Kandi mu kindi uri musaza wawe baniki. Uraba impuzu yambara musi je ndambarwa onye ubutako yamanitse. Be, nufitse abakobwa kino gihe. Umunyamuji be, okay? Umunyamuji ne jewe Beka byose be, ibyo byose abishimira wewe. Kuko no muhereza amafaranga akagenda kugura. Nabera nyubahiriza. Okay. Bireka. Ajiri wamubonye Jacqueline Bagumushye bigisokoze mu kanwa bibi. Mon. Ndakugura ibarafu. Ndaza kukugurira hano. Jacqueline arabesha. Amva honde ndabesha. Kandi je ndabyanje imbere y'Imana ngo Jacqueline. Kuvuga avuga igifaransa neza Jacqueline. Ndika jaja. Tantine jaja. Cyane umusinyere nduva ndabona kuba ndi hano. Sanyabye. Sana, naye numva nyene nduva ari byo bimpimbara kuba nigumenga. Ahubwo ndirirwa hano. Uyu munsi. Ndirirwa ngaha. Muhira handambiye. Sinzi uko nabikubarira. Noko nabonye ofisi inzu nini y'agashaho. Dema wanje yaraje. Rero bari kumwe na musaza wanje. Mva babasha bashaka kwidagadura nyene bigira ibintu vyabo. Rero je naciye mvuga ati reka ndabareke. Bandamize vyabo. Buryo bya Demayi wowe? C'est Demayi yari muri Arabi. Rero yaje. Bari kumwe na musaza wanje mva bagomba kwidagadura buri hantu hose ngira bishoboka. Aho afuna panua. Ndabareka. Jacqueline shora cyubwenge nguri bw'Imana. Shasi gucyo ubwenge ni handi ngene ho kuburi ko umuntu agira ubundi hoho jewe. Sinzi. Wow. Narebe nyene ubwo rero ni karibu. Nimuse mufungura iki nawe? Turasangira? Na gahunda twari dufise yo kurya. Kubera mushaka kumbwira ko mwabuze amafaranga yo gufungura. Oya. Ahubwo turabantu twiyebeye Imana, hari umunsi twiyebera Imana bigadusaba yuko tuguma dusenga. Rero mwihebeye Imana n'abashitsi mushaka wagira bihebere Imana kandi bashaka gufungura. Abashitsi bafata kuri gahunda yacu. Ndahise kujya muhira mvuga ati byo mirasinogira peti. Igo raba gira uko kubita rero kubita.
Ukubite. Sawa je nkubita. Tora nkubita mu nkubita. Ah, come on, nkubita. Ino umugina naukunda kuye bora dukina ibodi z'amakarata. Nyene gashukira amaboko. Nimaze gushiramo byo gukubita. Nyene zo gukubita nyene agaca nkubita nyene mwiza. Uramutinya? Ubwo ntabwo ari tantine wawe mwiza rero usa nawe mu tantine. Je ndi mutantine mwiza yase kubabaza tantine wewe. Kore ziko nanje nashobora kumubabaza. Niyo mpamvu nanjye atambabaza. Sivyo mone? None we nawe uzo umusaza wazo gupanurira ryari? Ko mupanuriye uyu munsi. Deki yo nkuru tuyihoze. Ko nkuru ni ndende. Sawa Jacqueline. Tabandanye usotora. Igihugu waruzina narakwiyana. Ako nizo kutazo wa mu wifi kuko mahunda no kubibona mu mafilm ugasanga nyene mu wifi atangiye kwigira ibintu byinshi ibiki nibiki agatanga gutesa mu yani mu wifi wiwe zebaba nyene ibintu nk'ibyo. Je wifonje ntabwo nigera ndamukunda. Ntabwo kugira ubona ndamufashe n'abintu byo gutsitaza. Ndisi ndamukunda. Kubereye. Kubera atari umuntu ameze kuri je. Ubizi gute none kumengo ndakunda brada wanje gusumbuka nkunda wifonje. Bisigaye se n'ubu umufuhira. Nta muntu afuhira brada wewe. None gute no wanga mu yani wifi wawe ngo kubera brada wawe. Nje ni mumanze munshire ko nza gufungura basi mwe nimba muhebeye Imana ninje gufungura tuyekana ni. Sawa, ubwo nyene turafungura. Wa mukobwa ufuhira brada wawe. Nibiki? Je sinamufuhira. Okay, nyene navyumvise. Gusa nyene umukobwa twe ndibakwiranye. Suba ndamufuhira umukobwa twe ndibakwiranye. Wenda wosanga zogenda menya byinshi kuri yo. Ya, nivyo nyene nta bindi shaka kumenya birenze. Naya manitsi. Moni mayo gisokozo. Ko ufite igisokozo cy'abakobwa. Cyangwa se ukoresha ku ruhande. Oya, subizi yuko hano boro ndabana na bibi wa muntu. Mabukwe. Mubana nga? Bazawa ile umamishe yuwali ya usere tubana nga. Nibyiza. Ngene. Ila silelewi. Nakoze cyane kugira ngo turonke ko kugira ngo shit twaje kuba ko hano hano. Twabonguza mu kwa cyane. Nako ndetse n'amabukwe. Oya. Jesse ndumwe kigwari. Ujya uvuze ngo nzo umukozi. Uracyavyumva? Ndumva waranyutswe. Mfashe zanje. Ico noshaka cyose kuba no kwikugira kandi ukakira. Uranda ikigongo. Yuza kubizi iconze. Bibikura amagara hejuru y'iriko. Madame, wo kwishimira urukundo nyakuri. Ntiwishimire urukundo rw'amafaranga. Ikintu kimwe gusa nuko igihe uzomenya iconze bitazoba bigushobokera ko bihangana. Nutiyahura uzosara. Umva ngo je nta muntu agira kwitera bwoba kuko na mama yamjaye niyo nkanga nkesho wewe nambika ujya jewe ukagenda muri twahite kubera jewe ngaburira sinzi ico ushaka cyose ari je nisopa kugira wewe ubico ushaka kuba umva wewe nkanga kandi kindi naco nkwibutse yuko none munsi nshatse nagutanzwe asohoka n'ikindi utaruzi narongoye Sammy siwe narongoye aho nto wihendeye Sa, nubimenye. Nuze vuga ko nakubwiye. Mbabarire mabuja. Ndajya nkambara atandukanye. Nta muntu mpangana nawe. Nubizi ko n'abagenzi baje bashikirwa mu kuryoherwa.
yuko ikintu kidahinduka ko ari Imana gusa. Be uno musi sigaye ndagukora ko ukanga mama wahindutse koko abantu barahinduka nivyo ariko sinzi ko nawe mukuminduka wantiza mushika wavyumvise mushiki wawe akansuzugura neza akabinyereka Jacqueline nyene nta wundi mushika wanjye atabana be mushika mfata uko yishaki mushika wawe ni wa muntu azobwira ati fasha kijya kintu akimba arasuzugura neza akabinyereka akanyereka neza asampusa ko yangaye Jeremy angeza hano be ndakubaze urazi ico bita umugore niki umugore bibiri tubwira neza yuko yavuye mu rubavu rw'umugabo mu yandi majambo wori urubavu rwanje rero hamwe mushikanje yo kugaya wewe ni nko kuyobangaye jewe wori kila kintu cyose mu buzima bwanje nagomba ndakubwire be nimba koko ivyo uvuze ari byo ngoma ndamubwire hama be nimba ubona ko vyo nakunda vuga tumwirukane be ndamwirukane yes come on reka ndamwirukane sivyo ave muri nonzo be ako yo kugaya wewe twofuma tumwirukana akava muri nonzo reka ndamwirukane sifuze yuko mu mushika wawe yava mwino nzu usanga arasohotse turamwirukanye agiye guhura n'ikibazo kandi twatumiritse nk'umwana kimwe gusa nshaka uvugane nabo umwigisha ukuntu ashobora kuza amfata jewe ariko uzarangaye nta kindi kintu ubundi sinafata mushika wawe ngo tumwirukane yangaye nimba ari kintu ntashobora kwihanganira nico be ndagukunda kandi cyane gose okay ngoma nsaba imbabazi kubwa mushikanira gusa cyumva tumbabarire kuko ni jewe nabitumye ndagusa numbabarire mu byuko mbabarira be sure yes come on be man sawa ndamubare kubwa thank you usoma dusubire ama umunsi ifuza ko ndagusohoka ndamutwaye mugirisha kandi ndagitwaye sure I also feel akundana nzizo ndakunze okay gusa yeah ndakubwira ikintu kimwe mura nifuza kukubona amaso yanjye yamayifuza kukubona utwenga kuko iyo twenze uba mwiza cyane gose iyo ushavuye nawe ukaba mwiza buhoro buhoro nanje simba nifuza ko mbona nashavuye mu maso yawe uretse ko umuntu wari nigerageza bigatuma washavuye burya ndibuka papa wanje yigeze ko muryango umwana wanje niwaza ari umugore agashavura uzoca umutwara hano hantu ishavu zizoca ari hera tugende ndakwereka ahantu hatuma ishavu rihera urashaka ko wamenya kamwe ndakwereka ahantu ngino ndakwereka ahantu ishavu byose rica rihera Jacqueline! icyo dufana icyo nyene umuntu abaza yifitiye ibibazo by'iwiwe stress zamurenze hamukaca umwononera n'izina barabangena n'ukuntu turavuga n'izina ryanje antukaje biranje ni Jaja wan Okay, Jaja. Ubu naho nibiki? Kuko igihe cyose wamuza kundondera ko ufise ibibazo. sha byukuri ntegeza gukunda ko niwe umugenzi wanje nizere muri kano gace nta wundi umuntu ufise ntavambwira ibibazo by'iwanje ibibazo bifise ubu vyandenze Habaye iki naho? si ibibazo gusa afise ahubwo afise nyina w'ibibazo sha uzi amakuru ubwe nakubwiye ko ari musaza wanje ubwe n'umugabo wanje be umaze iminsi umbaza ati kubera iki mfungura nkafungura nabi mu joro naho urabizi kenshi ko usigaye muri tiro be nahisemo uno munsi yuko no kubwira uko bagije ndakibazo burya ikintu cya mbere be ndagukunda cyane uri umukobwa nakunze mu buzima bwanjye bwose ariko kuba nkunda
Ivyo nivyo kubuza gufungura, nivyo gutuma urara udasinziriye. Ndashaka kumenya ikintu gituma udafungura urara udasinziriye. Be, reka ndakubwira ikintu kira gituma mbura apeti muri babisi. Be, nizere yuko usanzwe uzi neza yuko ubuzima bwanjye nizere ko usanzwe ubuzi. Kandi imisi yose wamubwira be kubera iki udakora cyane mugabo amafaranga be wagomba kumenya aho amafaranga ndayakura. Kenshi naraguhisha. Be, amafaranga, ivyo nambara, inzu, ivyo mu nzu, kila kintu cyose. Be, mwe nivyo agombaza. Sindiko ndagutahura. Mwe nivyo agombaze niba. Be, ikintu cyose dufise ngaha nivyo umukobwa ari hanze mu gihugu cy'Abarabu. Rero itariki 20 be agiye kuza. Ubivuze ko je nawe tugomba duhebana. Bivuze ko ushaka kubana n'undi mukobwa. Kandi yavuze yuko namusezeranye yuko niyaza atahanda azoshikira atari ngaha mu nzu yiwe. Rero ko bivyo rero be aho umutima wanje urasugo byinshi. Bivuze ko ushaka kumera rero. Bivuze ko ushaka kumera. No sinavuye mukira ndagukunda kandi. Basi ibyo wari kubireka tukaguma aho twahora. Be, rapingene usigaye wambara. Rabacingene nambaye. Nubona ko usigaye ntagata. Be, uribagiye ubuzima twabaho. Ubuzima bubi cyane. Ubu tubayeho neza. Ariko ushaka kubaho neza. Ushaka gusa neza, ushaka kwambara neza. Ariko ngiye kugutakaza. Bivuze ko ugiye kumera. Bivuze ko ugiye kufita mu buzima bwawe, ugiye kubana n'undi mugore kubera amafaranga. Basi ufu mubireka tukaguma aho twahora tu. Urazi icyo bita umuhungu. Umuhungu ni umuntu yamana plan A, plan B mu mutwe wiwe. Be, ujya mugore nabwo ndamukunda. Uyo mugore nabwo ndamukunda. Nkunda wewe, nkunda wewe. Gusa be naguma ndagusaba ikintu, sivyo? Ndarahimana yo mwijuru. Ujya mukobwa sindamukunda na gatoya. Mukuri kw'Imana sindamukunda na gatoya. Nkunda wewe. Uriya nkunda amafaranga gusa. Nyemerera basi kino kintu be. Tuzogende tumutegere aze muri nonzo. Hama tumubeshi tumubwire ko ndamubwire ko uri mushikanje. Okay? Urumva je nze kubanka hambona ujyamana n'undi mukobwa. Ugana n'undi mukobwa. Come on be, nivyo akanya gatoya be. Tuzuca turabindi plan si tuzokora kugira turabingere dushobora yagute mu matungo yiwe kandi ushaka kubaho neza, ushaka gusa neza. Ubu yumvira ko je ndikijuju mu mutwe. Be, come on be, ntabwo ndikijuju. Ufite umugabo, afite ubwenge, afite be urabona be ibintu vyose biri ku mazina y'uwanje. Be, nongaho nukugira ngo ataze gusa ngabe ngahe imisi mike. Nzorondera amafuti, nzorondera ibintu nikoza, nzorondera ibintu ndamwagiriza kugira nce ndamwirukana tuye tugumana. Come on be, ntabwo ndikijuju, ndumugabo nciye ubwenge. Ndagutahura ariko ivyo biragoye kubamo. Yes, come on be, hama be, ibi byose nabikoze kubwawe kugira ngo tubeho mu buzima bwiza. Come on be, I love you, ndagukunda cyane. Nyemerera mu byukuri imisi mike ya gusa. Come on be, I love you. Uriya mugore sindamukunda na gatoya. Come on be, Ariko bigoye gutahura. Yes, I know be, I know, but come on, say yes be, come on. Ubuze barukundo bazodufata. Nyene abantu navyo bazomenya ndagukunda be, ndagukunda mu byukuri. Amatungo yose yanditswe kuri jewe. Ntabwo ndi umugabo w'ikijuju, ahubwo ndi icyabwenge. Say yes be, okay? Basi ntakibazo. Yes. Ariko nzi ko ari ibintu bitazokora imbere y'uwanje. Nyene mugabo be, urabizi bavariya bafite ibisantima n'ibishobisho amadomino aba yarabishe. Nyene bavariya bafise ibisho amyaka 2 be. Hari afite ibishobisho. Ahubwo nyene muri no misi nyene be, wowe dufata akaruhuko kugira nsigarane Wow. Bisa nkaho utanguye kunyizera kubisi umbwira n'ivyo uba waramishije. Niko nabonye kuri umuntu mwiza mu buzima bw'iwanje. Impamvu rero kumbwira uko kuri nuko. Uko
ukuri niko amaze kubona ko umugabo wanje amaze kumukunda Cycy. Urukundo rumaze kugera kure. Amaze kunyereka ko ijambo Cycy avuze aba yijya kugenderaho. Yarabwiye ati nabuze icyo gukora, nabuze icyo gufata, sinzi neza ivyo ndimo. Jaja. Ndakunkura muri moto. Wewe nubo wapanzire gukora iki wawe? Nakubwiye ko ntagifite icyo gukora. Kandi nabyinjiriyemo hagati. Ubu sinzi icyo gukora. Kujemba numva umukino woroshereye. Kubaho nyine harimo akantu kameze nk'ibanga. Ibyo byo nyine biba birangiye. Kumva wewe n'uwo mugabo wawe je sanzwe nari nzi ko ari musaza wawe mufise ibanga mwanyegeje ujya musisi nyene koresha iryo banga rero kugira ngo nawe we ubashe gukora ivyo ushaka kuko nimba ataruko onye ejo bazokwiruka. Ibanga naryo narikoresha gute? Chacha je nakaba ndi wewe nogiye nkabwira uwo mugabo wawe ati namaze kurambirwa ngiye kubwira rino habara ryawe ko je ndi umugore wawe kandi yuko nawe ko abanye nayo kugira ngo abashe kujya ubutunzi bwiwe kuko jitse nyine ryo nyari banga adashaka yuko ryomeneka kuko ide niwe yayizanye si wewe. Umva rero ni ngombwa aca ko ati ni ushaka iki. Umva rero amaze kubaza ico kibazo directement biba byoroshe cumubwirana shira rero mu maboko yanje yani ivyo ufise byose kugira ngo ndakwizere kuko hano magaze nganye nta cize na kimwe kigisigaye. Mani nahora nibaza kuri kirofa none buranyeretse ku cyubwenge. Ivyo ntubwiye ko ari byo. Nyene sinegera mbesherega. Nivyo. Kukubira kugira ngo biramaze shite mu maboko yawe. Ejo gashaka uzokwirukana uva ni uzo usigaye nka boss. Nuzo usigaye umeze nka boss. Nyene. Nivyo bacu mugane mu kirundi ati umuntu ati nyingwe ntatinyamwinjira. Ubu rero akwinjiranye. Rero nanjye sinkitinya reka nje kugwana go rugamba. Nyene ubwo none ubwo biroroshe. Kurazingwa imaze kwinjirana itagutabagoye n'inzara ikurumisha amenyo. Sasa yitange. Ugira umubiri w'icuma kubugiye kukurya nyene amenya avunike. Inzara zicike. Uru rukino ngoma ndarubemo. Je ndakwiziye. Iki nimo munagwisengo nk'umugenzi wanje. Kandi ndakwibuzigire kimwe waranyemereye bo kumusura gusa nabwo aragira ko ndayegusaba. Nakomereye amabaji uva. Ni baji. Baji nizo zikuboreza neza. Jacqueline. Kandi ubushaka kunkura muri mood. Next time uzoze kundondera rero ari nyungu yanje jewe. Amikindi naco nanibagiye we. Kwaza buryo kujya banumugabo wajyana. Ngenze narabaye n'isugi. Yego nukuri kwima. Hari hotel asa ndayizi ni bien. Uza uri kwenda ibyo byose kuko umaze kumutera ubwo buko kuntu nta mpamvu zose bakandi kuzukumbura n'umubiri wiwe uzomubya bava ndawukeneye umwanya acaza. Kandi nivyo nzobasigaye mu control. Nyene nuko bitobera muri ryanzi yanyu yakubishe bifume binabera nahandi byo byo kubisuga ibihere. Nyene gusa sezera yigiro game. Igice muze muragendayo uzuza urambwira ati twagiyeyo ibyo gusa kugira ndakubwiye ko twagiye kugira ngo zo ndimagine mvuga ati ubu rero nyene Jacqueline niba ari gukurisha imibu wanzo bikora nyene bise ndakubaze ubu nananiwe kwihangana akanya gatoya gusa kwereka mu burindiro kwereka to kwihangana akagaye mu nyereka mwe narijya habara ryawe kamaze kugeraho maze kubirambirwa. Umugabo ni wibagire yuko bino bintu byose ari byo wiwe. Ego ni byo wiwe. Ndagusaba vraiment nihanganire mereza ukwezi kumwe gusa ukwezi kumwe nzoba nahejeje kira kintu cyose. Ukwezi kumwe kose muri ko muranyereka kakagaye nawe ukamushigikira ngo je mugiye ngo bijya mugiye kungira umukozi mugiye kugira umukozi jewe. Ndakubwira wowe yumvire yuko babaye kuruta jewe
urazi kuryamana n'umuntu udakunda, urazi uburibwe burimo ukaryamana n'umuntu udakunda, urazi agahinda mfise mu mutima. Mugabo ndiko ndihangana kuko ngomba gushika ku kintu. Ivyo byose ni inyunguzi wawe, utegerezwa kuvyihanganira kuko nibo wabishatse. Icyo ndiko ndakubara njyewe kuvyihanganira byananiye. Okay, basihangane basimereza ukwezi kumwe. Nzoba nabihejeje, nzoba namaze kumwirukana. Ukwezi kose kumwe. Ndiko ndihanganira ivyo bintu byo wanyu. Eko basi reka ndavyemere ko nkunda. Nakukunda byanyavyo. Uri mu misi yanje, uri mu misokoro, uri mu mutima wanje wose. Nimba nkunda ndashaka irya mitungo yose yakwaditseko uyihindurishije kugera. Come on, I can't. Ntushobora? Sinshobora. Ntushobora? Nimba udashobora nibyo ni sawa. Reka nanjye ndakwereka icyo nshoboye gukora. Shaka ngende ndamubwire ko. Shaka ngende mbwire rijya habara ryawe ko ibi bintu byose uri muri business ari je ndumukorera. Ntubikore. Please be ntubikore. Nimba udashaka ko ndabikora, emera nanjye unyandike ko ntabwiye ko nkunda. Icyo nashobora gukora no kwizera umwana w'umuntu. None vyanditse kuri je, sinko vyanditse kuri wewe. Nta mwana w'umuntu ushobora kwizera. Kumaze kunyereka ko maze kumukunda ubu. Uzokwizera Imana rero. Ya. Nimba wowe udashoboye kunyizera ngo ubinyandike ko jeho no kwizera gute. Okay, nta meshe ifise yo kuvuga. Reka ngene ndamubwiza ukuri. Yes, fine. Okay? Fine, benaza kuvyumvira. Wowe uri kira kintu cyose kije sivyo. Wewe ntaje. Twese turumva. Nta kibazo umaze kubikora. Sawa. Gusa ninamara kubikwandikako. Ucugerageza kumwubaha, sivyo? Nje ndamubaha. Jewe ndamubaha. Bewo. Okay, reka basi nzomubaha naje. Okay. Ndabizi kuyikumbuye. Ndabizi nisikwibanisha. Ndazi kukumbuye kwa sivyo? Ndaza kugerageza basi. Wabikumbuye? None kutabimbwira. Nje bandindiye wibwira. Ukarinda gufuko nyene gaje. Oh my god. Yo, Cycy mwanangu. Cycy. Nije nyoko Cycy mwanangu. Yambi mwana ivyo bivuze. Nije wenyeko mwananje. Ivyo bivuze iki je? Ivyo bimbwiye iki? Ni wavyaye nkuko abandi bagore bavyaye. Cycy. Ayo majambo uri kurabwira je wenyeko wega Cycy. Inyuma y'imyaka myinshi gamwana nje ntakubona. Nirigishika nje ndakuzaniye gamwana ugacumbira amajambo kweli. Uribuka ko nagutwaye amezi 9 mwananje. Nkakuvyara. Nkagira igise nkagutera igise mwananje. Uno munsi ndakurereye umwana. Inyuma y'ivyo byose gamwana. Ni nk'umuntu ndagufitiye ugashumbira ngo mama mwananje. Ukashibura nk'akanuka. Gira umutima w'ubuntu mwana. Umpa agaciro nk'umuvyeyi nakwibarutse. Mbega umuvyeyi yigishika umviriza wamugore ndakubwira ndakwibutse ko iyo utinda gato nanje mba narakuvyaye nkitwa nyoko. Sasa rero ni ushimirize ngo ndi nyoko ibiki bishika bidafashe ndakwiyamye. Kuba uri mama nico kimwe n'abandi bana bose bafise banyina. Rero kakumena umutwe.
Sisi mama horo reka kundusha mbona nagukeneye sisi sisi mbona nagukeneye sisi mbona nagukeneye mwana genda vira ku rupango genda umugabo wawe shara gukeneye sisi umugabo wawe yakundusha genda sisi ushaka mama garakuka ushaka mama garakuka bane kwa ndinya ko sisi rakuntu hakanuka mwana narakuraza ndakuvyara mwana Sawa. Wapi nta sawa mwana Habaye ikintu. reka mwana yo mbonye si erega mu gitondo navyutse ndagenda kuraba sisi mvuga ngo ngiye mwibanga ngo sinze kukubera ngo ntumenye ko nagiyeyo aya mbonye amajambo ambwiye sisi arubahutse neza kumbwira yuko iyo ncererwa na gatoya ari we yari kumvyara Sisi nyene bavuze ivyo. sisi Akubwira uko. sisi arambabaje ndababaye ukumubabaro mfise singira no kugana urumva ko vraiment Sisi yubahutse nyene nakubwira ivyo. ibazesha umuhungu wanje amezi 9 namutwayesha imyaka 2 nkashira ko nkamurera uno munsi kubera agasora huye nako atani ikintu kizima kazaho mu marira he nawe mu kuvugasha yavuga hagaze ku kuguru kumwe ngo hewe mukama yambonye Ndawubiye ikintu kimwe mama. Kimico nyene nicuza. Nuko utabaye mama wanje umvyara. Sasa rero na Sisi araza kwicuza ku majambo yakwe. kubera ikiga mwana none ugiye nahemu oyayo mwana ndagusabye wanze kwanza niko tuvugane mwana nze reka kugira ko shafurigize Stony ningo mwana tuvugane yoso mwana ndago kududura nko kumengane ngo kwasunanye ko cyane Nigute wubahutse kubwira mama wawe ati ngo akaba yatinze gato ngo wari kuzomuvyara. nagima wanje cyangwa nabwiye Kandi nyuma wa mukobwa wowe nushe gutuma ndagukibita. Nushe gutuma ndagukubita. Ako si wowe wabaye iki? Ni wabaye iki wowe? Ufashwe n'amadayimoni yabakiwe. Kuba mama wawe yari yaje ngahanya sikwereje gukundira ko tuziri ko ari mama wawe kandi ko agukunda kandi ko yamakwiyumvira buri munsi umviriza wakabwawe nawe ugiye mama akabwo warofa ntagomba ho kubera wowe wa mukobwa wewe nimba ari ondero babigishije ari kubara abo nimba wowe urubona ari abagore bafokera abagabo ahanya ni mu gihugu cy'u Burundi wanuzeyewe nuzo tumwe wa mukobwa wunda kukimbwira ndakugira ikintu kibutegeze utekereza mu buzima bwawe. ivyo tuvyite jaro tuvyite gute Jaro? Jaro yiki? wewe uboneka ko witayeho mama wanje gusumba jewe Mama wawe yambereye umuvyeyi naje ndamubera umwana mu gihe utari uhari. yagutumira z'u Rwanda yagutumira Impamvu ni kukunwa mubwiye ati ngo kawe waramuvyaye ngo iyo yari guzoteba. none birakuraba Sasa rero nta mpamvu kumva Jaro yaka gahungu kaba mu butunzi bw'umukobwa. Kandi akubuse ikintu kimwe mukobwa. Ico navuze. abibamwe ko ya handsome Handsome. kurenza Arandenze. Nyene uri mukuri pe. Uzi kubera iki? Kubera ko n'umwanya tuvugana nawe ari kumwe n'umukobwa kurenze. umviriza ndatwa ataciza bamwifuriza cyangwa ubushaka kwigwa uramuteranya kugira abone ko no panika mu mutwe suko sha umugabo wanje ndamwizeye je nagufite ubwonko butoya kubwo ku buryo byotuma nteranya umuntu. Hotel nimero 13 sogara kunshimire kandi uyubaye kuri mama wawe.
Akrofao. Oh, sorry there. Okay. Mu by'ukuri sanze warahindutse cyane. Nenda gukumbuye nyene. Ndabizi ko wifuza ko twobandanya kugeza mu ijoro. Mugabo. Urabizi ariya kurya umuntu yavuye mu ariya nyataye. Ndaranda ko ijoro ryose. Umujye mukeneye. Ya ndagukeneye niyo mpamvu naje ngaha. So ikintu kimwe gusa. Mu by'ukuri umutima wanje uriko uranyagiriza icyaha. Akushe ni umutima wapagize icyaha. Kuko kibasi tutova muri bino bihe. Yes. Kusubira kubana neza ngo tubona tubana. Mu by'ukuri umunsi wa mbere ndabona ku ifoto. Sinigeze ndamukunda na gatoya kuko navuga ati reka nyirire udufaranga kandi n'igihe yaza ntiyari muri planning zanje. Mugabo uko iminsi igenda uko ngoma ndamwiyumvamo ko ndakubwiza ukuri yuko sigenda mukunda cyane aho nyine numva n'umutima ndumva mu mutima wanje n'amahoro mfise kwera nkoze kino kintu umengo ndakoze icyaha gikomeye cyane nagomba nakubwiza ukuri ko ndamukunda sigaye namukunda kandi cyane gose ariyo makuru mva ko wabwira muri namwe ya nyene ako niko gashimo mva ko nshimira nase nyene ko binjyaje mu by'ukuri sigaye ndamukunda cyane sisera umaraso yanje aratembera mu mitsi yanje nyene mbere ndiko ndiyumvira ko none namubwiza ukuri kwiyajewe nawe ako ndi ntundi bazaba bakurotse koko uribagiye twaveje nawe uyu mwanya urabona ko waminduka urabona ko waminduka kubera amafaranga ndazi ko atari urukundo kuko ni kubona ko ni mu buri kuramugirira nyene mugabo yumvira nawe mu kibanza cyawe nta kintu na kimwe namusabye atampaye nta kintu na kimwe atankoreye yarafise imiryango yari guhereza amatungo mugabo no kubwira afasha biwabo amafaranga yaca kuri jewe no kugira ngo abiwabo bagire n'ikintu baronka urukurumva yabanza kwanza kumbaza ati muhira kanaka arabuze ikintu ndamuhe cyangwa se ndamuhe urumva ukuntu yafashe angira umutwe mugabo je ndamugira umubizo naragize ikosa naje nambaye umubiri nkwiye kumubwiza ukuri cyazofata nzocera impanga sigaye ndamukunda Jacqueline bikaze ubize ko bakubwa badafise amaraso atagiye kurongo atamuntu n'umwe azogikunda no Nishatse kunyereka kuko unkunze kwera byose byatanguye kwera amafaranga kujya mukobwa afite umutima mwiza nyene